Turabaramukije cyane bene data bakunzi ba kino kiganiro umutima w'ubugingo, amahoro y'Imana nashishikare kubana namwe mwese. Turabahaye kandi kaze muri kino kiganiro umutima w'ubugingo cuno munsi, aho mutaramanye na jewe mwene Sojambe Imana irambona, akaba ari jewe nsanzwe ndabatunganiriza kino kiganiro nkongera kibashikiriza. Mboneweho akagere ko kubaha ikaze muri kino kiganiro, aho dufite ijambo ry'Imana tugomba gusangira. Iryo jambo ry'Imana ryo turisanga mu gitabo canditswe cyangwa se mu cete canditswe na Yakobo, igitabo ca Yakobo mw'isezerano rishasha, igice ca mbere ku murongo w'12 dusoma uwo murongo w'12 wonyene, hanyuma tuvuganeho gatoya duce dusenga Imana twumvise ico Imana ivugana natwe biciye muri ano majambo. None rero reka dusenga Imana, twiragize Imana kugira ngo Imana ibane natwe muri kino kiganiro. Amajambo yose tugiye kuganira nta amajambo twigeneye, nta amajambo novuga ngo nayo gufatafata, ariko b'amajambo Imana ibona ko bikwiye yuko ashikizwa abakunzi ba kino kiganiro umutima w'ubugingo. Twiragize Imana dusenge. Turagushimiye Mana nyene amahoro, turagukengurukiye cyane kongeye kuduha kano karyo keza ko kuganira iri jambo rizima rihesha ubugingo abaryumvise bakaryizera. None rero turaguhaye kaze, turaciye bugufi, turaciye akama imbere zawe. Ngwino dukoreshe, ngwino uganirize imitima yacu, ngwino uvugane n'umuntu wese agiye gukurikirana kino kiganiro, kuva mu ntango ya kino kiganiro gushika mu iherezo rya kino kiganiro. Turaguhamagaye ngo ubane nacu uzobukoze mu izina ryawe ryera Kristo cy'umutuza ndikizeye, amen. Dusome rero ya majambo twavuga yuko abonekana mu gitabo ca Yakobo igice ca mbere umurongo w'12. Ijambo ry'umutwe rivuga ngo iby'ukwihanganira ibigerageza. Hahirwa umuntu yihanganira ibimugerageza, kuko niyamara kurama azohabwa igitsibo c'ubugingo, ico Imana yasezeraniye abayikunda. Imana yacu nihimbazwe. Nano majambo twumvise Yakobo yandikira abayuda bagenzi biwe iyo bari barasabagiye cagihe haba novuga ngo uruhamo rwahama intumwa cyangwa se abakristo abitiri kuzina rya Yesu, muri ya myaka ya za 70 nyuma y'ivuka rya Yesu. Yesu amaze kuduga mw'ijuru, amaze gusubira mw'ijuru, harabaye uruhamo, habaho guhamwa, barashwiragira. Ico gihe mu myaka ya za 70 nyene nyuma y'ivuka rya Yesu, Yesu amaze kuduga yarasubiye mw'ijuru, niho habaye no gusamburwa kwa Yerusalemu. Igisagara ca Yerusalemu kirasamburwa gitewe muri ico gihe nyene. None rero uyu Yakobo rero yandikiye abayuda bagenzi we iyo bari barashwiragiriye, iyo bari barasabagiriye mu bihugu bitandukanye byo muri za Aziya hariya, abandikira amajambo rero. Muri ano majambo yabandikiye muri bino bihe bitoroshe, mbere ngo n'aba bandika ivyete harageze n'ibihe wasanga ngo mu kwandika ivyete badashirako imyidondoro ngo berekane neza uwucanditsi uwo ariwe, kubera yuko baba banga gukurikirwa, baba banga yuko borunderwa bagafatwa. Hanyuma rero barashobora kwandika ngo bakandika amakete arimo amajambo yo kuremesha bene data, inshuti z'umusaraba, ariko ntibashireko presentation, ntibashireko umwidondoro, ntibavuge uwo ariwe acanditse, kugira ngo igikuru ubutumwa bushikire abo bwategerezwa gushikira. Ntaco bitwaye naho uwavyanditse uwabivuze atomenyekana. Imana yacu nihimbazwe. Ibyo turabibona mbere muri kino cete candikiwe Abaheburayo, aho kumbura abasesanguzi mu bya Bibiliya bavuga ibitari bikavuga bati turavye uyu muntu yandikiye Abaheburayo, turabona ko ari umuntu yari asanzwe azi imico y'Abaheburayo, yari azi ivyizerwa by'Abaheburayo. Abandi bati turavye kumbura amajambo kanaka, turabona ko umengo uyu muntu yoba ari Pawulo. Turavye ivyete Pawulo yanditse, tukaraba n'inyubako ingene kino cete candikiwe Abaheburayo cubatswe, turabona ko iyo bija hose ashobora kuba ari Pawulo. Ivyo byose biterwa n'iki? Biterwa n'uko atidondoye, ariko mugabe ivyo ntaco bitwaye. Sekizima ubutumwa yari afise yagomba gushikiriza abantu, bwashikirijwe abantu, kandi natwe bwadushikiriye twebwe abariko barashikwa n'amaherezo y'ibihe. None rero nuko kino cete rero Yakobo
aracandika, yandikira abantu iyo basabagiriye, iyo bashwiragiriye, iyo bahungiye mu bihugu bitandukanye. Nico gihe abayuda bagenzi biwe muri ano majambo yabandikiye rero abahanura, ababwira mwaya majambo, kandi tubona yuko mbere ari mu majambo ya mbere, ari mu majambo y'imbere agize kino cete yanditse Yakobo. Yandika ku ijambo ryo kwihanganira ibigerageza abantu. Imana yacu nihimbazwe. Birumvikana ko ibihe barimwo byari ibihe bitoroshe, birumvikana ko ibihe barimwo byari ibihe by'amageragezwa, birumvikana ko ibihe barimwo byari ibihe baturatuzwa, byari ibihe bafatwa bakicwa, byari ibihe by'ihamwa, bahamwa abakristo abitirirwa izina rya Yesu bahamwa. Birumvikana ko ibi bihe byari ibihe birimo amageragezwa adasanzwe, byarimo ibihe aho usanga kumbure byo bananira kwihangana, bohava bihakana Yesu, bohava bamena ibanga, bohava barambirwa bakabivamwo, bohava bapungukirwa, inkomezi z'umutima zohava zigabanuka. Ukwihanganira amageragezwa y'umusaraba kuhava kugabanuka muri bo, kuhava guhera, hohava hagera igihe baririmba nka wa muririmbyi yaririmba muri ya ndirimbo wa wundi mukristo aririmba avuga ngo jewe nagira ndawuduge ndawuminuke. Niyo objectif nari mfise intumbero yo kuduga uyu musozi ngo ndawuminuke, ariko hari igikomeye kiriko kirambuza kuwuduga ngo ndawuminuke. Naho jewe mukristo muri runo rugendo rwo kuduga uyu musozi nari mfise intumbero yo kuwuduga ngo ndawuminuke, naho nari mfise imigabo n'imigambi yo kuwuduga ngo ndawuminuke, ariko hari ikintu kiriko kiransubiza inyuma. Hariho amageragezwa, hariho amananiza ariko ankwega ansubiza inyuma. Ibyo nibyo biriko birambuza kuduga ngo ndawuminuke. Atangura kuririmba avuga ingene yari afise intumbero yo kuwuduga ujya musozi ngo awuminuke. Hanyuma mugabo yaciye ahinduka avuga ngo yemwe mwabahanuzi b'ibinyoma, yemwe mwamageragezwa. Arayahindukirira rero arayabwira, yemwe mwabahanuzi b'ibinyoma, yemwe mwamageragezwa, yemwe mwabingoramwe, nimunyirekere. Imana yacu nihimbazwa. Kubera iki? Yari yamaze kumaramaza avuga ngo nubwo hari ibiriko birangora, nubwo hari ibiriko biransubiza inyuma, nubwo hari ibigomba yuko nihakana Imana, nubwo hari ibigomba ko nsubira inyuma mu rugendo, ariko namaze kudesida, namaze kwiyemeza, namaze gufata ingingo yuko ntegerezwa kuwuduga mpaka ndawuminuke. Imana yacu nihimbazwe. Uyu mwanditsi rero Yakobo abwira aba bayuda bagenzi biwe ibyo kwihanganira ibigerageza. Imana yacu nihimbazwe. Arababwira ngo yemwe bene data dusangiye amarushwa y'umusaraba, yemwe mwabakizwa mwe, yemwe mwabakristo mwe, yemwe abari mu rugendo ruja mu ijuru, yemwe abo dusangiye ibyizerwa, yemwe abo dusangiye urugendo rudushikana iwacu mu ijuru. Muri bino bihe muri mu magorwa, muri bino bihe muri mu marushwa, muri bino bihe muhanze muhangayitse, muri bino bihe mutabona imbere mutabona inyuma, muri bino bihe mutabona iburyo canke ibubafu, muri bino bihe musagirijwe impande zose, muri bino bihe mugaraguzwa hagati, muri bino bihe muhamwa, muri bino bihe umuronderwa ngo mwicwe muzira izina rya Yesu, muri bino bihe by'amakuba by'amageragezwa byo kubaho muri mpunzi iyo mwasabagiriye, muri bino bihe iyo muri iyo nyene mu gahinga muhura n'imbeho, murakenye, mubura ico mufungura, mukarara ubusa kubw'ibihe bigoye murimo, kandi mwebwe iwanyu mwari mufise ibyo mufungura, mwari mubayeho neza, mwari mufise ibyo mujya mukaraza, mwari mufise aho muba, mwari mufise aho murara, mwari mufise aho murima. Amageragezwa mutamwibwira namwe amageragezwa barimwo nk'abantu mwabaye impunzi, nk'abantu kumbure mwabaye abanyamahanga, mukaba mu bindi bihugu kumbure bitari ibihugu byanyu by'amavuko, muca mwumva situation n'ibindi byinshi byoba bigize iyi situation tutiba turabidemonta ngo tubisamba ngo tubizane tubishira habona. Imana yacu nidutabara. Abandi
kubiganisha, ni ukubabwira ngo abihanganye tubita abahirwe, ni ukubabwira yuko uwihanganye afise ingero, nubwo hoba hariho abariko barananirwa, nubwo hoba hariho abariko barasubira inyuma, nubwo hoba hariho abariko barabivamwo, nubwo kumbure naka yoba yarabivuyemo mukaba mumuzi, ariko ndagorerwa n'Imana mu mutima kubabwira yuko abihanganye tubita abahirwe, abihanganye barafise impera, hahirwa abihanganira ibibagerageza, ibyo nyene bibagerageza, kuko abo bantu nibavyihanganira bakabishobora bagashika kw'iherezo, nibatombora gusa bakihanganira amarushwa y'umusaraba, nibatombora gusa bakihanganira ibibazo bariko baracamwo, nibihanganira ubukene bariko baracamwo, nibihanganira gutukwa bazira izina rya Yesu, nibihanganira ibiriko birabakwega ngo bibasubize inyuma bibakure mu rugendo, nibashobora kubyihanganira aba bantu bagashitsa kw'iherezo, ndafise ijambo ridasanzwe nzanywe no kubabwira abo bantu bihanganira bagerageza. Ngomba kubabwira yuko nibamara kurama, nibaheza formation y'ibigeragezo, nibarangiza urugendo rw'amarushwa, nibarangiza iyi nzira y'umusaraba bariko baradugamo bacamwe mu misozi baduga bamwe bamanuka, nibarangiza uru rugendo rw'ibigeragezo byinshi bibagerageza, nibamara kurama, nibaronka certificat ivuga ngo mwebwe murahejeje ishuri ry'amageragezwa, murahejeje urugendo rw'ibigeragezo muri ino si, genda murarangije urugendo rwanyu, abo bantu nibamara kurama ngo bazohabwa igitsibo cy'ubugingo ic'Imana yasezeraniye abayikunda. Mu yandi majambo, abatazokwihangana ngo bashitse kw'iherezo, abo bizogora, nibyashika hakabamo n'umwe vyogora, mbere na babandi, kuko burya mu rugero ntihabura ko muri abananirwa, na babandi bananirwa, barya abantu s'abahirwe, ntibahiriwe kuko ntibazorona igitsibo c'ubugingo ic'Imana yasezeraniye abayikunda. Imana yacu nihimbazwe bene data. Niyo jambo rero, kwihangana gutera umuntu guteba kuraka. Kwihangana ni nka anesthesi, ni nkaho twovuga ngo ni umugwayi agwaye afise uburibwe, afise imisonga, n'umuntu sinzi ko novuga ngo afise nk'uburibwe bwa kanseri, n'umuntu yumva ageze ahantu gupfa kumurutira kubaho. Hanyuma uyo mugwayi rero kwihangana ingene kumeze kugaca kuza kumeze nka anesthesi. Hanyuma umugwayi agacaza afata urushinge agashiramwo ya anesthesi, hanyuma agaca rutera wa murwayi. Ya anesthesi rero ishitse mu mubiri itanguye gukora, ikituma wa muntu yumva bwa bubabare bugabanutse, akumva bwa bubabare atanico bukivuze. Kubera iki? Yatewe urushinge rwa anesthesi. Rero ku bantu bari mu rugendo ruja mw'ijuru, kwihangana gutuma bumva ko uburemere bw'ibyo bariko baracamwo, amageragezwa bariko barahura nayo, ibibazo bariko baracamwo, intambara bariko baragwana, ukwihangana umukristo agufise bituma yumva biriya byose biriko biramugerageza ataburemere bifise. Ukwihangana gutuma abikwiza n'ubusa, agatora ubusa, akavuga ngo ndazi yuko ubwiza bugiye kuzohishurwa, ubwiza tuzohishurirwa ataho buhuriye n'iyi mibabaro ndiko ndacamwo. Nibyo ndiko ndababazwa, nibyo ndiko ndahura n'ibingora, ariko ubwiza nzohishurirwa, ingero nzoronka nimwihangana isumbya uburemere aya magorwa ndiko ndacamwo. Agavuga ngo kubera yuko rero hari ibyo nashizwe imbere, bikwiye ko nihangana, bikwiye ko nemera nkabicamwo, naho ndiko ndababazwa, naho ndiko ndahura n'ibingora, naho ndiko
ndiko ndahamwa, naho ndiko ndavugwa nabi, naho ntenye, naho ngwaye, naho nabuze amahera yo kwishura inzu y'abandi, naho nabuze amahera yo kuvuza umwana, naho kwishuri niga bikana, naho ndandaza ntibicemwo, nkadandaza mbomba, naho ndondera akazi sindakaronke, ariko reka nihangane. Aya n'amageragezwa nasabwe, n'ibibazo n'intambara nizo njya z'umukristo. Reka nemere ndabirye uku nyene, reka nemere ndabibemwo bino bihe byo kubura kunyu, bino bihe byo kubura utuvuta, bino bihe byo kubura agahuzu, bino bihe by'ubushomeri, bino bihe atakintu na kimwe gicamo. Reka ndavyihanganire kubera ijambo ryambwiye ngo hahirwa uwihanganira ibimugerageza, kuko niyamara kurama, niyarangiza urugamba rw'ibyo ariko aracamwo akabyihanganira gushika ku iherezo, uyo muntu azohabwa igitsibo c'ubugingo. Imana yacu nihimbazwe. Turi mu bihe rero ukwihangana gutera guhera mu bantu, gutera kugabanuka, ugasanga mu bakristo kwihanganiranira kuragoye, ugasanga umuntu umushaye ko na gatoya agaca kubwira ngo jewe ngo ubu bukristo y'amasangwa muguma munkorera bino kubera yuko ndi mukizwa. Ubu bukizwa notuma ndaburyamika ngaha nyuma nkasubira kubutora mu nyuma, mugabo nabanje kugwanira agateka kanje. Imana yacu nidutabate. Mu rero usanga kwihangana gutera guhera mu bana b'abantu, ariko abantu bari mu rugendo ruja mu ijuru bisaba kwihangana. Kuba mu isi bisaba kwihangana, kuba umukizwa bisaba kwihangana, kugira ngo uzoje mu ijuru bisaba kwihangana, kugira ngo uzorangize urugendo amahoro bisaba kwihangana, kugira ngo uzorore igitsibo c'ubugingo ic'Imana yasezeraniye abayikunda bisaba kwihangana. Mwene data, sinzi rero ingene wifata uri mu mageragezwa. Mbega reaction ugira iyo uri mu ntambara imeze gute? Mbega Imana ikuravye isanga ufise ukwihangana? Mbega mu kibano, muri quartier, iyo ugiye kuvoma amazi, ubwo kwirobine aho muvoma amazi mu mihana ntibasanzwe bazi yuko atakwihangana ugira. Ubwo ababanyi mu bana ntibakuzi wowe kuri bususa ntumbare, ntibakuzi ko wewe uri bushara, ntibazi yuko wewe uri umuntu atagira ukwihangana gukeya, ntibazi yuko wewe uri bamba, ingeso zawe atakwihangana gutoya kurimo. Sinzi ibyo wowe uri kuracamo nawe biriko birakugora ngo bigukure mu rugendo bigusubize inyuma. Sinzi intambara uri kuracamo, sinzi amageragezwa uri kuracamo, ariko ijambo rije muri kino kiganiro umutima w'ubugingo c'uno munsi rivuga ngo hahirwa uwihanganira ibimugerageza, kuko niyamara kurama azohabwa igitsibo c'ubugingo ic'Imana yasezeraniye abayikunda. Imana yacu nihimbazwe. Tugomba dusenga Imana, tugomba turangize n'ano majambo. Sinzi rero nagomba ngo bishire ku munzani urabe, mbega urafise ukwihangana? Niba udafise ukwihangana, hahirwa bihangana, kuko abihangana bagashika ku iherezo. Na Yesu yabwiye abigishwa biyo muri kiriya kigabane ca 24 muri Matayo, ababwira ngo ariko uwihangana agashika ku iherezo uwo ni wazokira. Twari wazokira rero, uwihangana agashika ku iherezo niwe muhirwe. Sinzi ibyo uri kuracamwo rero, urabe neza ushire ku munzani. Niwasanga atakwihangana ufise, ucubwira Imana ati Mana gwiza kw'imbabazi, jewe nta kwihangana na gukeya ngira, sindi mu mugwi w'abahirwe, jewe birangora. Hagize umuntu ansitera ko na gatoya mba namaze gushuha n'isafuriya, iyo hagize umuntu ancumuna ko na gatoya n'uvuge ngo nomurandura. Mfise ibishapu birarenze, mfise inzigo, mfise urwanko, jewe nta kwihangana ngira. Iyo hagize ikintu kingaragazaga Mana vyama vyangoye, nama natsinzwe kenshi. None rero ngwiza kw'imbabazi, erega ndumvise ko abantu bafise kwihangana aribo wita abahirwe. None jewe ko nafise kwihangana ndagowe, erega ndumugorwa kubwira ijambo, ndamenye ko ndumugorwa kuko nafise kwihangana. Hanyuma utubwire Imana ati Mana ndakwirize kugwiza kw'imbabazi,
ahantu hose ntagize ukwihangana, hanyuma uca mu kwihangana. Abo bantu Imana ikibagirira neza, ikibagwiza kw'imbabazi, ikibaha kwihangana. Ariko wowe byumva akabifata ibisanzwe, akabyirengagiza, kandi nawe ijambo rimutsinda atakwihangana agira, uyo muntu n'umuhombe, ukubera ntaba mu mugwi w'abahigwe, kandi igitsibo c'ubugingo ic'Imana yasezeraniye abihangana uyo muntu azokironka. Imigabo n'imigambi Imana ifitiye abantu bayo nuko bihangana bagashitsa ku iherezo, bakabona kuzohabwa igitsibo c'ubugingo c'Imana yabasezeraniye. None nano majambo tuzosubira mu kiganiro umutima w'ubugingo c'umutatu dusenga Imana, turagize Imana. Mana, tugushimiye kubw'ano majambo twumvise atubwiye kwihangana. Turakwinginze rero umuntu wese yatuye akavuga ngo Mana, jewe ukwihangana muri ino minsi kwaramperanye, sigaye ntafise ukwihangana gukeya. Umuntu avuze ngo Mana, ndasabye imbabazi zawe, Mana ngwiza kw'imbabazi, Mana mparira, Mana ntunganya, nuca umugwiza kw'imbabazi umwemere, hanyuma uca umuha kwihangana. Rero acashishikara kwihangana ibimugaragaza byose, kugira ngo niyamara kurama azohabwe igitsibo c'ubugingo co wasezeraniye abihangana bose. Izina ryawe ryera Kristo Yesu,